Shalom bakundwa b'ijambo ry'umunsi, ubuntu bwa Kristo Yesu bugaze imitima yanyu. Ndakunda ngende muhora mukurikirana ibiganiro by'ijambo ry'umunsi. Mwami Yesu abahezagire. Cya kabiri, Yesaya yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo kurya imvura na sherege bigo bigatose ntibisubireyo, uniko n'ijambo yarumvise ritazosubirayo ridashikanye icyo yaritumye. Turashima Imana ko ijambo ryayo rihari. Haleluya. Nikugira ngo rishitse icyo umwami yaritumye. Ijambo ry'Imana ryo kino gitondo rigukorere. Dusome mu gitabo cya Yobu, igice c'8 umurongo w'7 gusa. Ndashaka kubwira ijambo rivuga ngo kwagukirwa n'umugabane wawe, kandi nawe bitangura ryawe ryari ritoye, ariko amaherezo yawe wo kunguka cyane. Itangura ry'umuntu ryashobora kuba ari ritope, itangura ry'umuntu, kandi benshi niko byatanguye, n'abandi baracyari mu itangura. Itangura ry'umuntu rirashobora kuba ari rito cyane, ariko amaherezo hari ijambo nize nayishuriwe muri iyi verse ivuga ngo itangura. Ni ukuvuga ngo uko ndiko nditwara uyu munsi mu itangura, nivyo bigaragaza kwagukirwa kwaje kw'ejo. Icyo ndiko ndagabura ibyiyumviro byanje bya none, uko ndiko nditwara, uko ndiko ndakora uyu munsi, igikorwa cyose ntanguriyemo uyu munsi bigaragaza mu by'ukuri ejo hakomeye cyangwa ejo hatariho. Itangura ry'umuntu rirashobora kuba ritoya. Abantu benshi barashobora, hari abantu bazatanga ubuhamya bakavuga ko batanguriye hasi pe, ariko amaherezo yabo bageze kure cyane. Umva ndakubwira amakuru meza, uno munsi itangura ashaka kuba ritoya, ariko ejo dufite Imana izikuranya imyanya n'ibihe. Ndashaka kugira ibyiyumviro byo kwagukirwa ejo. Ugume byiyumve, tugume wiyumvira ngo iwacu ntibageze hano, ugume wiyumvira ama negative gusa. Oya, kwagukirwa n'umugabane w'abana b'ibwami. Igitabo cya Yesaya igice cya 54 umurongo wa 2 haravuga ngo tazanura ikibanza cy'ihema ryawe. Haleluya. Niwagure amahema yahuba, ntugarukirize hafi. Kwagukirwa n'umugabane wawe, ntugarukirize hafi. Hari abantu no mu byiyumviro, ibyiyumviro byabo ni hafi, ibo baraba hafi gusa. Oya, tazanura kandi ntugarukirize hafi. Niwungure imigozi yaryo, ushimangire impamba zaryo. Wagure. Ndakwifurije kwagukirwa. Ijambo ry'uno munsi. Haleluya. Itangura ryawe naho byari ritoye, ndakwifurije kwagukirwa. Wegera imbere, uve mu itangura wegera imbere. Haleluya. Kwagukirwa n'umugabane wawe. Umurongo wa 3, kuko uzogasara tuzogumba harya. Oya, kandi ndakwifuriza Imana kwagure mu mwuka, Imana kwagure mu masengesho, Imana kwagure mu ijambo, Imana kwagure mu ndirimbo. Imana yagure izo mpano zawe. Iyo mpano Imana yagure. Imana yagure business yawe. Imana yagure ivyo bikorwa byabo bakoye ukora. Kuko Bibiliya iravuga ngo Imana izahezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Mwami Yesu akwagurire. Haleluya. Kuko uzogasara uje iburyo n'ibumoso, kandi urubyaro rwawe ruzoganza amahanga, ruzotuma ibisagara zabaye imisaka bisubira kugerego, bisubira kubako. Yavuze no ku rubyaro, ntiyavuze wowe gusa. Oya, urubyaro rwawe ruzoganza amahanga, rutume n'ibisagara zabaye imisaka byarasenyutse hasubira kubakika. Ndakwifurije kwagukirwa, kugere ku rugezo ahari harasenyutse, wewe kubera wewe hasubire kandi hubakike. Amen. Oh, haleluya. Umurongo wa 2 wa 3 uvuze neza ba. Kuko uzogasara uje iburyo n'ibumoso, kandi urubyaro rwawe ruzoganza amahanga, ruzotuma ibisagara zabaye imisaka bisubira kugeregwa. Ibisagara zabaye imisaka bisubira. Amen. Ntacutinya, kuko utazotetegwa. Hariho ikintu cita ubwoba. Ntacutinya kuko utazotetegwa. Tuzomaramara
kuko isoni zitazokwica, kuko utazokwibagira isoni wagize mu buto bwawe n'umugayo w'umupfakazi bwawe. Tuzokogwa n'isoni, tuzokogwa n'isoni. Bene data, reka ndakwifuriza rino jambo, umwami Yesu akwagure. Itangura rishaka kuba ritoye, ariko amaherezo yawe kwagukirwa n'umugabane wacu, n'umugabane w'abana b'ibwami. Ndakwifurije ngo umwami Yesu akwagure, yagure impano zawe, yagure ibyo ukora. Haleluya. Igitabo cy'Abami bakabiri igice cya 6 umurongo wa 1 no 2 havuga ijambo ryiza rivuga ngo, bukeye abigize ubuvugishwa babarira Elisa bati, eheraba aho tubara twagiye kuko nawe bibona. Urashaka kuba wagiwe, urashaka kuba utuye ahantu hagiwe. Reka ndagusengere, ndakwifurize ngo Imana ikwagurire. Abana abiga iby'ubuhanuzi bari batuye ahantu hagiwe, babwira Elisa ngo aho dutuye haratwagiye kandi nawe urabibona. Urashaka kuba ahantu hagiwe, urashaka kuba utuye ahantu hagiwe. Ndakwifurije kwagukirwa, ndakwifurije kwagukirwa. None rero turakwinginze uturekure tuje kuri Yorodani, umuntu wese yikira igiti, twiyubakire aho kuba. Arabishura ati, nimugende. Elisa, nimugende mwagukirwe, murakeneye kwagukirwa, murakeneye kuba ahantu hagukiwe. Reka mvuge ibintu bitatu bidushoboza kwagukirwa. Ibintu bitatu bidushoboza kwagukirwa. Ikintu cya mbere, kwatura neza, kutavuga ubutayu uri kuracamo no munsi. Kuvuga uvuga iki? Abana b'Isiraheli, Kalebu na Yoshua n'abandi bavuye gutata igihugu, bamwe bavuze amakuru y'incamugongo, amakuru mabi. Imana iravuga ngo babarira uti, ibyo numvise bivugiye nibyo nzobakorera. Uzirinde kwatura amajambo mabi. Kwatura neza ni bimwe bituma wagukirwa. Kuvuga amajambo mazima. Satani igihe cyose amashaka ko tuvuga urupfu. Mu gitabo cy'Imigani aravuga ngo urupfu n'ubugingo bihagaze mu bubasha bw'ururimi. Satani ashaka ko tuvuga ibitari ko biragenda urupfu gusa. Oya, nimba wifuza kwagukirwa, gerageza watura amajambo mazima. Wature, vuga ibyo wizereye, bivuge ku mugaragaro. Icya kabiri, kwiyumvira positive. Hari igihe umuntu akora ikintu cyose wawiyumvira negative, naho ndiko ndakora biro ntakizogenda, ntakizocamo, urumva ugakorera mu mablokaje yawe wenyine wishiriyeko. Ndakwifurije kuvuga no kwiyumvira positive mu byiyumviro byawe. Paulo abwiye Abafilipi arababwira ngo iby'ukuri byose, ibyo kubahwa, ibishimwa, ibitanduwe, ibigororotse, aba ari byo mwiyumvira. Ndabifurije kwiyumvira ibintu positive. Positive aba ariyo iganza mu byiyumviro byacu. Icyanyuma, kudategwa n'ubwoba n'ibyo tubona. Hari igihe Satani aguteza ubwoba, guteza ubwoba. Kwagukirwa n'umugabane wawe. Ntagutera ubwoba Satani, kwagukirwa n'umugabane wawe. Yesaya yavuze ngo tazanura ikibanza cy'ihema ryawe, tugarukize hagufi. Ndakwifurije kwagukirwa. Wagukirwa mu byo ukora, wagukirwa mu buzima bwawe bwa minsi yose. Abana bawe Imana ibagurire mu mashuri, Imana ikwagurire mu buzima bwawe bwa minsi yose. Reka ndagusengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu, uduheze utwagure. Ni wowe uza wagura, ni wowe uza wagura Mana. Uzukura umuntu hasi ukamwicarikana n'abakomeye. Haleluya. Utwagure mu mwemu, utwagure mu mubiri, utwagure mu bikogwa. Umwe wese uri kuranumviriza, umwagure Mana, umwagure. Amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.